point zero yabaye point zero, mikenke yabaye mikenke, biraro mbiri yabaye biraro mbiri. Ubwo n'ubuce bumwe mu bugize teritwari ya Fizi hariya mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi hariya muri Minembwe. Hari amakuru menshi ariko aravugwa agiye atandukanye ava mu binyamakuru ndetse ava no mu nzandiko z'abamwe bagiye batandukanye bavuga yuko buno buce bwa bwamaze kugwa mu maboko igisere cy'u Rwanda RDF, ndetse inyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'amasupesi agiye atandukanye ubu ariko baravuga point zero tombe, mikenke tombe, ndetse biraro mbiri tombe n'ubundi buce bugiye butandukanye bwose buri muri ivyo bice bariko baravuga yuko byoba byamaze kugwa mu maboko y'umwasi w'igihugu ca Congo RDC. Ariko twashaka kurabira hamwe eske ibi byavuzwe n'ukuri bimeze gute? Ariko imbere y'ivyo byose nuko hamaze imisi ko kwabera imigwano kandi komeye cyane, imigwano ku mpande zose muri kaneza yuko bariko baratakana ku buryo budasanzwe. Ariko baravuga yuko igihugu cy'u Rwanda kigomba kubarikaniza vuba bwango kugira ngo igihugu ca Kivu y'ubuseruko cigenge vuba cyane. Ane makuru tuko turakura ku mirongo y'urugamba mu gihe hatogirwa igikoze byose bimara makuru twateguriye. Eske nyamba u Rwanda rwasubiye kugaba ibitero vy'amadrone n'indege hejuru y'ikirere ca Congo, navuga muri Haut Plateau. Mbeka Congo bidafise ubushobozi bwo kuhanura izo ndege cyanyoba hariho abikize mukiza muri FARDC kugira ngo bashobore gukorana nkuko hamye bakorana n'uno mutwe nyeshamba z'u Rwanda na cyane mu guseda no gutanga ibice bigiye bitandukanye. Byose twamaze kubitegura muri kino gana, ariko tugiye kurabira hamwe ukuri eske hafashwe bimeze gute. Ibi byose twagitorere hamwe muri kino ganiro turabe uburyo hoba hafashwemo nico kogwa nico wacatumye buno buce bufatwa nkuko amakuru ariko aragenda. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwe bose mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Ngiye kubaramutsa ndabaha nikaze muri kino igano cacu ca gatondo turigenekerezo rya gatatu kwezi n'ukwindwi uno mwaka turi mu 2026 tuje mu makuru kandi avugwa neza na neza ku vyaraye biravugwa ndetse n'ivyazinduwe biravugwa ku mirongo y'urugamba. Abatari bake ndazi muramaze kumenya neza yuko ibice bigiye bitandukanye byo mu sebo b'igihugu cya Konda vuga muri teritwari ya Fizi byamaze gutangazwa cyangwa biko biratangazwa yuko vyoba vyaraguye mu maboko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ndavuga za mikenke za point zero, ndavuga za biraro mbiri n'utundi duce twose turi muri ivyo bice biriko bivuga ko vyoba vyaguye mu maboko y'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Turaje turabiri hamwe eske nivyo bimeze gute, nyamba hago mu mako nyeshamba z'u Rwanda vyagenze gute, niki kintu cyo cyatumye nyeshamba z'u Rwanda zongera gusubira muri bino bice zari zarakuwemo na coalition ya FARDC mu mezi agera kuri abiri atari menshi cyane bahakuwe nyamatara batatu. Izo nyeshamba z'u Rwanda zikubitiwe muri ubwo buce ndetse zikiruka zikayabangira. Ingata turaje turabire hamwe ukuri kwa makuru ariko aravugwa. Kurundi ruhande tuza kurija kuri Masisi turabiri hamwe ibitero inyeshamba z'u Rwanda zashoboye kugaba ku birindiro vya FARDC ndetse no wazalendo hariya muri Masisi mu gace bitwa Brain, nkuko amakuru yacu abandanya dushika. Twaje tubabwire ukungene vyagenze ndetse amakuru avayo muri Masisi ravuga yuko ku mpande zose hoba hagize abapfa, ariko twaje tubabwire ukuri kuriko biravuga ku mirongo y'urugamba hariya muri Masisi. Ndetse ahanini turaza kwibanda cyane ngaha muri Sud Kivu na rijya mubona yuko abatari bake bakeneye kumenya amakuru yo ngaha muri Sud Kivu uko ameze n'ingene vyifashe muri rusange. Ivyo twaje tubabwire muri ano makuru nkuko twamaze kuba tubategurira. Making sure ko wamaze ku subscribe we dukurikirana, senda no kuri like hama uze muri commentaire uduteye intego twereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu ushobora kuduza amashugwe cyangwa kuduza imitima. Ni just kutwereka yuko tutariko turatamba twirorera. Ku munsi wejo gerekezo rya kabiri haravuzwe ukuraswa kw'ibirindiro vya FARDC biri muri mikenke ndetse no muri point zero na biraro mbiri. Aya makuru yarakwiragiye ahagiye hatandukanye ndetse bivugwa yuko inyeshamba z'u Rwanda zarashe zibasiye cyane ahatuwe cyane ibice birimo abene igihugu basanzwe baba muri ivyo bice, nkuko inyeshamba z'u Rwanda zisanzwe zisanzwe zamazira bikora misi yose. Rero abene igihugu batari bake bararashwe n'izi ndege z'intambara, aho mbere amakuru adushikira havuga yuko habonekanyemo n'indege z'igihugu cy'u Rwanda ariko zambaye ibirango by'igihugu cya Kongo. Ni nk'amadrone yo mu bwoko bwa CH4 yabonetse ariko ibirango by'igihugu
ca Kongo kandi ari amadrone y'igihugu c'u Rwanda kubera ko yarasa ibirindiro vya FARDC ndetse na Wazalendo. Aya makuru abatari bakendazi katari bwabashikire, ariko mu nkundire tuyagire hamwe kubijanye na Hopri iriko iravuga ko yabaye ku munsi w'ejo, ndetse bigatuma ingabo za Kongo FARDC na Wazalendo bisubira inyuma kubera ko ikirere cyari cyuzuye amadrone. Duca twibaza koma ikindi gihugu gishobora kurungika cyangwa koherereza amadrone akuzura ikirere c'ikindi gihugu. Ubu mbere sinkivuga yuko ari ubusamanzi bwa FARDC, nzoza ndihora kubera ko jewe sindi umugwanyi, kandi bo baba babizi strategies bashobora gukoresha kugira ngo batsinde urugamba, ariko ndabona nkuko hoba harabaye gusamara, kuko ntibitahuritse ukuntu ingabo za Kongo FARDC zishobora kugariza kugira yaho n'ikirere cyabo gifatwa. Ariko rero reka twirabire hamwe imvo n'ivano yicatumye biriko biravugwa yuko point zero yoba yarafashwe. Ariko hari aka video kasakaye ku munsi w'ejo masaha y'ijoro, novuga yuko hari aka video gashobora kuba kakozwe na bwa buhinga intelligence artificielle kerekana abasikari batwigwaneho bari kuri antenne ya point zero, ariko nturabasha kumenya ukuri kwavyo eske biri ni vy'ukuri canke ni AI yoba yarabikoze, kuko aya makuru turaza kubasha kuyatoza kuko naka video nabonye mu masaha ya saa 8 saa 9, murumva neza yuko yara masaha kuze kabisa, byari bigoranye kumenya ukuri kwavyo canke ukuri kwibiriko biraja imbere ku mirongo y'urugamba. Mu biriko biravugwa icobo cyaratumye M23 itangura gukomera canke kwa advancinga ngaha muri Masisi canke FARDC na Wazalendo bitangura kwakwa ubuce bwiye butandukanye canke gusumbwa inguvu ngaha muri Sud Kivu neza na neza, za Mikenke Pwenzo n'ibindi bice byo muri Minembwe canke muri Fizi. Biravugwa neza yuko hari ingabo z'u Burundi zoba zarakuwe muri biriya bice ngo zigakanwa ngo mu Burundi kugira ngo zishobore gucunga umutekano w'igihugu na rijya muzi neza yuko igihugu cy'u Burundi kigira kije mu matora. Aya n'ubusisanguzi bugiye butandukanye bwagiye buratangwa n'aba analyseur bagiye batandukanye, ariko sinovuga yuko ari cyo kiruko kiratuma bariko baratakaza ibice hapa na hapa, ariko baratakaza ubuce ubwo umwanya ku mwanya, siko nibaza. Ariko rero ice twibaza kwigerekezo ya kabiri ku munsi w'ejo niho bivuga ko drone z'u Rwanda zagavye ibitero hehe ku bintu vya FARDC biri Mikenge ndetse na point zero na biraro mbiri, ariko bakaba baprogramye yuko M23 natwigwaneho na Rugabo baprogramye neza yuko bafashe buno buce cyane Mikenge bayifashe ku gerekezo rya mbere ukwezi kwindwi. Ariko je twibaza koma baza kubombarda mu bice cyangwa bakarakubita amabombe mu bice aribo banyene basanzwe bakontorora kano kanya tuvugana. Ariko ivyo sinje kubitebako canke ndavyite icitwazo cyuko nshobora kuvuga yuko M23 canke twigwane tubira irinjira muri ubwo buce. Kongo ni novuga yuko ari igihugu gifise ubuce bunini yo localité yaho abari nini cyane, cyetwara abari nini trop cyane, rero ibisino bifata kugira ngo mvuge yuko. Ariko biraboneka neza yuko FARDC itigeze isoka hehe mu bice byose byitwa yuko M23 yagiye yiciri ko yagiye rafata, kubera ko icambere M23 FARDC plutôt mu gusoka muri bino bice haravugwa yuko yase kwita canke yagombye kwevita impfu nyinshi zivuye ku bitero by'amadrone y'u Rwanda yariko ariyerereza hano mu kirere cya buno buce buri mu maboko y'ingabo za Kongo FARDC. Sivyo rero bisaba byasavye nozo yuko FARDC igira kantu kameze nka repli strategique kugira ngo bikunde inyeshamba z'u Rwanda zize zirasubusa. Niyo mpamvu zaje kurasa zikarasa bene gihugu kubera ko zarabuze ibindiro vya FARDC. Ibi murabizi kandi mwimbu tuyukanye mu misi heze yuko higeze gufatwa umumaneko wa M23 muri point zero. Vyavugwa neza yuko ari karaneka ahantu hose hari birindiro vya FARDC kugira ngo azabatanga amakokodone kuri zinyishamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ubu yarafashwe ibi amakuru narababwiye, ndetse ndababwiye ati FARDC itagize ikikora ibi bintu birashobora gukwega akarambaraye muri bino bice basanzwe bakontrola canke barasanzwe bagenzura. Ndibaza cyo bari cyo gihe cyo kugira ngo zare zirita zaba bandi bafatwa ariko baraneka baba baratanze amakordone arizo zoba zirakoreshwa uno munsi kugira ngo ibirindiro vya FARDC vyibasigwe cyane n'ibitero by'inyeshamba z'igihugu
c'u Rwanda. Aya namakuru John analize yiwanje kumbure, uyundi nawe arafise ukundi yobivuga. Rero kubijanye n'ubu buce bivuga ko buri mu mako y'igihugu c'u Rwanda, ntabwo biraja officiel kubera ko nubwo bwo bwafashwe magiga tuvugana, nta case rya FRS turabona. Turacabona ya makomantere ya barugabo, murabizi nabo ko bikina kenshi, niyo tukyo turabona ariko ntiturabona ikete gemeza neza ko FARDC yoba yavuye muri ivyo bice kugira ngo abene igihugu bamenye uburyo bashobora kubana n'izinyisha bazugwana nkuko natangwa ndababwira ku munsi wecu. Rero twacarindiriye tumenye ukuri kwiko biraje ku mirongo y'urugamba biraje imbere, uko ndazi ko muri benshi murindiriye kumenya ukuri kw'ibi bintu uko biko biragenda ukuri kose. Abantu batari bake banyandikiye bashavuye bavuga ati Codide Black ibi bintu tuko turumva bitumye no gukurikirana umutekano wo muri Kongo biturambira cyane kubera ko ntidutahura ukungene FARDC iguma itakaza ubuce hapa na hapa. Nidutahura ukuntu coalition ya FARDC ifise igisikari gikomeye n'ibigwanisho bidasanzwe iguma itakaza ku mwanya ubuce bugiye butandukanye. Ibi mwibaza nanjye ndashobora kuvyibaza kubera ko nanje amakinga mugira niyo ngira kiretse ko kenshi jewe nkunda gukora amatohoza yimbise kugira ngo shobore kumenya ukuri kw'ibiriko biraba ngaha mu bwa Kongo, cyane cyane nifashishije ama anteni no gusoma cyane ku binyamakuru international ku binyamakuru bigiye bitandukanye bivuga ku mutekano wo muri RDC. Rero ibi mwambajije nanje nuko ndavyakira ko ndababaza cyane kumva inyishamba z'u Rwanda zoba za defensinze mu gihe tuzi neza ko Kongo ifise igisirikare kidasanzwe haba hejuru ku butaka, haba ku butaka canke mu byo mu kirere. Rero biradutangaza cyane nabukebuke, ariko twize turibukanya yuko bino bitero biko birabera ngaha ku butaka bwa Kongo biko birayoborwa n'abafaransa n'abongereza n'abandi bambatse ibihugu basanzwe bafashanya n'izinyisha amazubana kugira ngo bashobore kugirane bashobore kuza barigungira ko canke bikwigira ko amatungo canke isusoro yo mu gihugu ca Kongo. Aya nayo makuru ndaza kubeza n'abatohoreze ivyazinduye, amakuru ni menshi ariko ntibisobanura nuko yuko FARDC yahunze iriruka, kuko amakuru turiko turaronka nuko FARDC yoba ikiri mu bice byose ndetse n'iyi minembwe centre FARDC ikirimo. Ariko rero katurabire hamwe nyamba uno munsi inyeshamba z'u Rwanda aziriko ziragerageza gufata ibice nka za Mikenke, Biraro 2 na Point 0. Muribaza yuko bagamije iki? Muribaza neza yuko boba bagamije iki? Cyambere bagamije nivyo gukomeza umutekano muri Minembwe centre no kugira ngo bagumane Minembwe yose ataba ariko barayivoga. Nimubone M23 na twigwaneho na RDF bariko baragaba ibitero hapa na hapa, ni kugira ngo bashobore gukingira Minembwe, kuko murabizi neza ko Minembwe ari umutima wa President Paul Kagame igihugu cy'u Rwanda uterera. Ibi murabizi rero nimubone bariko baragaba ibitero novuga yuko vyo bwihevye, ni kugira ngo bashobore kugirane kurinda FARDC ntiramuke ifashe Minembwe, kuko ifashe Minembwe mwike neza yuko azoba ririmbukiro rya Red Tabara, azoba ririmbukiro rya MNDP Uganda ndetse na M23, kubera ko nta nzira nimwe azoba bafise yo gusohoka ngaha muri Minembwe. Ibi murabizi rero bariko barakora uko bashoboye kose kugira ngo bikunde kino kibanza c'ingenzi bakigumane, nkuko President Paul Kagame yavuze ati ku mutima avuga ati hopfuma hapfira bose yako dutakaza kano gace k'ingenzi na rijya. Twaje muri Kongo tuvuga ko tuje kugwana mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge bariko baricwa n'abakongomane. Murumva neza yuko icitwazo coba kibuze mu gihe hoba ibi vyose. Rero icitwazo baracakigwanira kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bagira inguvu ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Ariko rero ndacabatohoreza amakuru yo muri Minembwe yose ko yifashe kugira ngo nze mu kindi kiganiro fise amakuru yizewe kandi y'ukuri anatosoye mu buryo budasanzwe ndabazanire ndaba breakingire ino nkuru, kuko turaronka n'ubu turacari mu rujijo, nkuko mwese muri mu rujijo, ariko turaza kugerageza kumenya ukuri. Nitwamenya kuno kuri turaza kuza tukubasangize atakibazo na kimwe. Saho gusa hari w'inyeshamba z'u Rwanda ziko ziragaba ibitero kuri coalition ya FARDC. Amakuru mfise kano kanya muri studio nuko inyeshamba z'u Rwanda muri Masisi ya Munoro Kivu mu gace kitwa Brene zagavye ibitero simusiga, ibitero bidasanzwe, ibitero bikomeye ku birindiro vya Wazalendo na FARDC.
ndetse nobabwira neza yuko ivyo bitero byari birimo inguvu nyinshi cyane, ari bitero byari byo ku butaka ndetse n'ivyo mu kirere nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. FARDC ndetse na wazalendo basubije inyuma ivyo bitero bagabweho n'inyeshamba z'u Rwanda RDF mu gace ka Brene. Bagomba kwinjira bari bacinga muri Brene kugira ngo bashobore kwinjira muri Minjenje ndetse na Mpeti kuko n'ubuce buri strategique cyane, ariko FARDC yihagaze ko Imiramagabo irahangana mu buryo budasanzwe n'izishamba z'u Rwanda, barakubitana inkundura kabisa, bituma zino nyeshamba z'u Rwanda zinanigwa n'ubo zifise inguvu nyinshi cyane. Zimaze kunanigwa zagizene zatumije kuco bitwa renfort canke apu iza kubashigikira, ariko ino renfort zino nyeshamba z'u Rwanda yarije ntiyashoboye kubashikira nkuko amakuru yacu abivuga. Aya makuru yacu avuga yuko zino nyeshamba z'u Rwanda zaje kwapuye aba bari ngaha muri Brene bashaka kwinjira Mpeti na Minjenje, baciye bagwa muri ambuscade cya Congo FARDC, ndetse abatari baki barahasiga ubuzima, abahafiriye, abahakomerekeye, ndetse hari n'amasanamu yerekana ibigwanisho bitari bike byafashwe na coalition ya FARDC mu gihe bariko barahangana cyane mu buryo budasanzwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri bino bice byo muri Masisi nkari ya muri Nord Kivu. Rero inyeshamba z'u Rwanda ntabwo zagize kayisite, zahatakaje cyane mu buryo bukomeye, aho bino bitero ivyaranze bino bitero nkuko amunda bifise ngaha ku gipapuro ni bitero novuga yuko yatanguye irasa amabombe mu birindiro vya wazalendo na FARDC. Novuga neza yuko FARDC yikanguye iri mu muriro mwinshi cyane, ndetse byagiye kugaragara neza yuko zino nyeshamba zimaze gukubitwa ko FARDC yakigera equilibre, n'ubwo hari abasikare bake cyane bagera ngo kuri babiri nkuko amakuru yacu bivuga. Aba FARDC bari bamaze kwasiga ubuzima kuri iyo migwano yabagabweho. Zino nyeshamba z'u Rwanda zimaze gukubitwa incuro zaciye zihungira hehe mu gace bitwa Maremo. Iyo Maremo ni nayo bari baje bava muri M23 yacihungira muri Maremo kitaraganya, iyo yari ije isanzwe, iyo yari ije iva. Rero no babwira neza yuko FARDC muri iyo migwano yashoboye kwaka inkozi zitari zike nkuko abatari bake mwayibonye ku ma video yagiye arasakara cyangwa yagiye aracishikana ko agiye hatandukanye, ariko ukuri nuko inyeshamba z'u Rwanda zasubijwe inyuma ndetse zitari zike nazo zahasize ubuzima, tutibagiye n'abashoboye guca bagirante bafatwa mbiri nkuko amakuru yacu ava hariya imigwano yabereye abivuga. Rero imigwano muri Nord Kivu no muri Sud Kivu iracakomeje, ariko hakabonekana ama attaque cyane igisikare cy'u Rwanda RDF. Nta wuzi impamvu FARDC mino misi iriko iragabwa ibitero igitaraganya. Nta wuzi impamvu FARDC iriko iragabwa kibitero bikomeye cyane muri no misi, ariko turaza gukomeza turabire hamwe ukuri kwibiriko birabera ngaha muri Kongo nyamba, atakundi ko kwa Kabila ko bakuri kongeye kuboneka munarija musanzwe muzi neza yagomba kugira ico yononye, yifadikanya n'abasirikare bahoze cyane n'abasirikare yahoze arongoye ngaha muri FARDC akiri president wa Congo. Rero tuzakomeza tubatoreze ukuri kwano makuru yibiko biraba yuko atabandi bantu mu bategetsi ba Congo baba byishije inyuma. Ikirenze ivyo byose kinababaje cyane, kitanasanzwe cyane umuntu wese abagomba kwibaza cyangwa agomba kubabazwa nuko inyeshamba z'u Rwanda zo target ni yindi nyene kuva ivyo President Paul Kagame yasezeraniye abanyamurenge cyangwa mu bwoko bw'abatutsi bo muri Congo, ntabwo arashira uwo mugambi hasi, kuko amakuru mfise ngaha imbere yanje aravuga yuko M23 irategekanya gushinga leta yigenga vuba cyane. Nta wuzi ko ariyo mpamvu yo biri kiratuma ibitero biriko biragwira biza umufururizo, ariko amakuru yize wava mu nyeshamba aravuga neza yuko M23 RDF AFC MLDP babagira bashinge leta yabo ya Kivu, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga mu nyanganire. Akajuka bakagiye kubera kata amazi abari hafi yanje, ariko ni mu mpera z'ikiganiro reka turangize hama tuyafate twamaze kurangiza
kino kiganiro rero hatagize igikorwa amaguru masha leta ya Kivu iraprograma sevre biragoye kugira ngo ushobore gushinga igihugu cyangwa ushobore gukora balkanization cyangwa sudanization biragoye cyane birasaba igihe bigasaba n'ibindi bintu novuge ko bidasanzwe ariko mwibuke neza yuko zino nyeshamba zishigikiwe n'ibihugu rutura bamaze kubashikiwe n'ibihugu rutura bizoborohera cyane kugirane gushinga leta yabo mu gihe leta ya Kongo itogira icikoze nka mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Aya niyo makuru ndabatangarije ni makuru yuko ndetse ari niyo ubutasi yuko ava mu nyeshamba z'u Rwanda yuko vuba cyane bariko barategekanya gushinga republika yabo. Munumve neza yuko cyane ibintu vyoca biba bibi cyane mu gihe nyeshamba z'u Rwanda zoshinga republika yabo ingaruka mbi nizo zigaruka kuri Kongo cyangwa kwa Kongomani basanzwe baba mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ndagenda babwiye neza yuko n'igihugu cy'u Burundi ndazi neza yuko tuzogira tubana neza n'inzonyesha mu gihe zokora igihugu cyabo. Aya niyo makuru novuga yuko nagomba kubatangariza muri kano gatondo niyo nazindonye kugira ngo shobore kubwira abadukurikirana situation actuelle ko imeze ndetse akariko kazinduye ariko tuzakomeza tubashakishirize mu mpande zose tumenye ukuri kwa makuru yizewe kuko biravugwa ngaha kuri front line cyangwa biko biravugwa ngaha ku buseruko bw'igihugu ca Kongo. Muri Goma ho ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuko abana urwaruka rutari yuko rukomeza kwicwa n'izinyishamba z'igihugu cy'u Rwanda. Haraka video kasoze mu masana kwa nyuma saha ya saa 10 z'ijoro kerekana abene gihugu b'abakongomani bo muri Goma bashamiranye cyangwa bakora shamirana n'igisirikare cyako n'igisirikare cy'u Rwanda RDF aho bariko ndetse nanabonye n'abashavuye baratanga kumija mu mwamabuye abasirikare ba b'u Rwanda bariko baratera amabuye abasirikare b'u Rwanda kabisa. Murumva neza yuko abene gihugu ba Kongo bamaze kudundumigwa umwanya n'umwanya ashobora kwitamira navuga ati turapfa twashaka duhone kubera ko tubone ko n'igihugu cacu mwakimaze. Ariko rero ico gukogwa nuko leta ikeneye kugira icikore y'abene gihugu ko leta ntishobora kubura uburyo iproteja abene gihugu bayo uko vyogenda kose uko leta zose ko zubatse zubakiye kurinda umutekano w'abene gihugu zisanzwe ziserukira. Mu gihe iyo leta itaba igishoboye kurinda umutekano w'abo bene gihugu ndumva ko iyo leta sinabita kubiya yashaje habayo negligence. Rero leta ya Kongo, leta ya Kinshasa, leta ya Fatibeto irakwiye kwasika la sécurité y'umutekano w'abene gihugu bose muri rusange na cyane ababa muri bino bice byamaze kwigarirwa n'izinyeshamba z'u Rwanda bakaraba uburyo bashobora kubahirizwa mu mutekano wabo ko ibi bitabaye ubu baraza kwagiriza leta ya Fatibeto iraza kwagirizwa yuko yabuze cyangwa iraza kwagiriza yuko idashoboye kurinda abene gihugu bayo kandi bizo bifise uruvuga ko nta kuntu woba leta ishoboye kurinda abene gihugu bayo hakazi kindi gihugu cyabinjiye mu gitangura kwica gufata nabi gutoteza abene gihugu biwabo asanzwe banakomoka mico gihugu. Rero turaza gushinja cyane amakosa leta ya Kinshasa nitagira ikikoze kubijanye n'umutekano w'abene gihugu b'Abakongomani umaze imisi uri kurahungabanywa n'ikindi gihugu ndavuga igihugu cy'u Rwanda ko ntavyo guca ku ruhande nkuko ramara babwira. Rero singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi wowe twanyuma ku biganiro mekinga shoko maze kura subscribe hama tubanda yitubana mu biganiro bene ibi ndetse n'amakuru ya geopolitique mu karere. Je niko twakodi de Black naho butaha. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre-Ville, Boulevard de l'Ipona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ifoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi kubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security.
Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.